Hello, ndabaramukije cyane abakunzi ba Fufu Page, amahoro ababemwo aho muherereye hose. Sinzi ko munyumva, mutanyumva murambwira nduzi ijwi. Yego, welcome ndababona. Imana ibahezagire cyane abari online, muranyumva mumbwire ko munyumva, hama tubandanye ikiganiro. Ndacabarindiriye, cyo ndabibutsa no gukora partage ino live kugira ngo dufashanye, dufashe ngo dufashanye, byaba byiza kurusha. Ndabaramukije, nsubiye kandi kubaramutsa ubwira kandi hi Yusuf. Hello iryo zina. Okay, ndababona nimuze tube turaganira abari online hano masaha. Ejo naratanze ikibazo cerekeye ku mudamu yahukana akaja iwabo. Ati ntimunyumva. Okay. N'ubu gute se? Mumbarire. Hi. N'ubu ni gute? Mumbarire, mumbwire neza ko mutanyumva, tuganire duhuza, byaba byiza kurusha. Hi Mubarak. Okay, muranyumva. Manira mbona Eric ati nduge ku ijambo. Ejo natanze ikiganiro kijanye n'umugore yahukana akaja iwabo n'uwahukanira mu nzu. Ndashimiye cyane abari online bashoboye kwishura, mugabo mu nyishu mwatanze ejo zabonetse ko mutanze inyishu zitandukanye kandi inyishu nyinshi cyane. Okay Billy, yes ni bon. No kuvuga ko habonetse inyishu, bamwe bavuga ati nico kimwe, iyo umugore agiye iwabo cyangwa uwahukaniye mu nzu nico kimwe. Nashimye kukigarukana kino kibazo kuko nasanze cyarateye hariyo inyishu bagiye barishura zashoboye gutuma ngaruka live kuri iyi topic nyene. Ego me desire ndi live. Hama ejo batanze inyishu zitandukanye, bamwe bakavuga ati nico kimwe, yahukaniye mu nzu canka agataha iwabo nico kimwe. Abandi bakavuga ngo vyofuma ko yahukanira mu nzu kubera ko abo hanze ababanyi batabimenya, mugabo wahukanye akaja iwabo barabimenya. Urumva bica vyamamara mu ncamake, niko bashase kubivuga. Uyu munsi rero kandi nazanye ikibazo, eske ni yahe ngaruka mbi ikunze kwibonekeza mu gihe umuntu yahukaniye mu nzu? Kuko ndazi ko zihari, ingaruka mbi zirahari. Jean-Marie Somalia. Okay, thank you cyane Jean-Marie. Ingaruka mbi zirahari kandi ni nyinshi. Ubwa mbere jewe noduga ku ijambo, hanyuma namwe muraza kunganira. Mu gihe umudamu yahukaniye mu nzu, revure murakingira ko ababanyi babimenya, ababakikuje ko babimenya, yani murabika ibanga. Ariko muri uko kubika ibanga mumenye neza ko muri mwebwe mu mitima yanyu ntabwo aba ari amahoro menshi. Ni ibintu byinshi cyane bikunze kwibonekeza mu gihe umugore afise icyumba ciwe mu nzu, umugabo nawe akagira gwiwe icyumba, canke mukaba muri kumwe mu cyumba mwese, ariko ugasanga umwe aryama hasi uwundi akaryama ku buriri.
ibi ni ibintu bikunze kugwiza ishavu. Ejo hari yabishuye ati byopfuma umuntu aguma mu rugo kubera hari igihe agashavu kagabanuka, hanyuma ibintu bikaja mu buryo. Hariho mirimo yo kugarura ibintu. Nanje mvuza nti mirimo yo kugarura ibintu biterwa n'umwanya. Iyo mvuze ko biterwa n'umwanya, ni hamwe twokurikiza rya jambo ry'Imana rivuga ko ngo ntirikarenge mu kiratsi. No kuvuga uyu munsi nimba habaye ukutumvikana hagati y'umugore n'umugabo, mwe mwenyine babiri nimufata umwanya, uyu munsi utararenga mwicarire ikibazo cyahabaye mu gitorera inyishu, hatarabaho gutandukana umwe aryama hasi undi akaryama hejuru. Iyo rero bifashe umwanya muremure, kuko iki kintu ndi kukivuga kirahari, hari abantu usanga batandukana mu nzu umwaka wose ugahera. Abantu bo hanze twabona bataha mu rugo ariko indani byarayangaye. Okay? Abantu bo hanze tukabona ibintu bigenda neza ariko indani bikaba bigenda nabi. Hari abamara amezi, hari abamara umwaka, hari n'abatandukana burundu. Neza cyane burundu mu nzu bigahera biheze, mugabo mukaguma ngaho kubw'abana, kurera abana gusa. Bikaba ari bya bindi byo kurera abana gusa, mugabo imishingano y'umugore atayakora canke y'umugabo atayakora ku mugore. Mvuze imishingano ni ya yindi mishingano yo mu buriri. Apana ibintu byo gufungura, no, byo mu buriri. Nta ukora ku wundi mu ncamake. Rero iyo bimaze kumera gutya, ibi biri mu bintu bigwiza ishavu. Urataha mu rugo, umugabo agataha mu rugo, ntiyagire uvugisha uwundi, nubwo mwaba muvugana, mugabo hari ahantu mwamaze gushiraho limite. No kuvuga ko kujya kuntu umugabo agenda akaryama wenyene ku buriri, umugore ugasasa hasi ukajya kuryama hasi. Hajya umugabo ari ku buriri ntabwo aba ari amahoro menshi. Ishavu riramwica ni hamwe habasito. Kujya umugore uba uri hasi, nawe wenyine ndazi yuko nubwo uba uri hasi ntabwo aba ari amahoro menshi. Ni hamwe nyene atakundi kuntu wobigenza, ariko nta mahoro menshi abahari. Ibyo rero bituma mukomantaza imitima, bigatuma amashavu agwira, bigatuma mukora n'ibyo mutokoze. Na niyo mpamvu akenshi tubunze kubona hari abantu baturira abagabo. Ni kwa kwahukanira mu nzu, arashusha amazi nyine agaturira umugabo, ugasanga baratemanye, ugasanga ibintu birayangaye. Izo ni ingaruka mbi zo kwahukanira he mu nzu. Ego Desire Nshimirimana avuze ati zirara zirasha bugaca zikazima, na kera vyamyeho. Okay, ndakumva cyane Desire, niko bimeze. Ariko iyo ziraye ziraka bugaca zikazima, ibyo ni mitende. Hariho rero izindi ngo usanga zirara ziraka bugaca zaka, bukongera bugaca zikaguma zaka, ukwezi kugahera zaka. Uri kunyumva? Kugira ngo zizime bigafata umwanya. Hari n'izitazima pe. Hari n'izitazima, zivamwo ibyaha, zivamo gukora mabi, zivamo gukora ibintu bidasanzwe. Ibyo ni bya bindi byo kwahukanira he mu nzu, mu rugo. Ndayegamiye atubwiye ati ikindi abagabo bakunze guca babaniga rugacaho ruciye. Yes, niko bimeze. Aha twese buri muntu wese afite ukuntu akontorora ishavu ryiwe. Hari abagabo usanga bafise amashavu arenze, akubwira ati ndatuma ndakwica hanyuma ngende kumusaga.
nkorera agasho hako woguma impande yanje ngume ndakubona mugabo atacu mfasha atani ikintu na kimwe nkorera. Hari n'abagabo usanga baja hanze, ivyo birandukira bituma umugabo aca afata imyanzuro yo gusohoka urugo akaja hanze, akaza yahimbye hanze, agataha mu rugo kuryama. Bimaze kugenda gutyo, eske wumva urwo rugo ruba rugifite amahoro? Nta mahoro ruba rugifise. Manirambona Eric ati ingaruka mbi ni nyinshi, hashobora kwaduka ubukozi bw'ikibi, tutibagiye ubwicanyi canke ubusuma. Yes, of course, urakoze cyane ku nyishu utanze. Akenshi kwahukanira mu nzu ntabwo ari ikintu ciza cyane, ntabwo ari ikintu ciza. Jewe ejo nababwiye nti utuma utaha, hanyuma murondera abantu namba ari umuryango, babicarike hanyuma babahanure, biba byiza kurusha hako muguma munyegeza. Ati munyegeje abantu ntibamenye, mugabo mu rugo rwanyu ata mahoro ahari, bice byadukiramo kwicana, kumeranirana nabi ngo mwanyegeje abantu. Okay. Uwimana avuga ati ingaruka mbi ni uko baguma bifuzanya. Yes, kwifuzanya bibaho kuko ni umugore wiwe, ni umugabo wiwe. Irevure bashwanye, irevure harimwo amashavu, irevure umugore aryama hasi, umugabo akaryama ku buriri. Mugabo birashika sashiki, birashika umugabo akageraho yiyumvira umugore wiwe, akageraho amushaka. Mugabo muri uyo mwanya nubwo azoba amushaka ntashobora kumuronka kubera hari ishavu riri hagati yabo bose babiri, kandi habuze uwimanura, habuze uwuca amagufi kugira ngo ibintu bije ku rutonde. Iyo habaye rero ico kintu, inzigo ikigwira. Iyo inzigo imaze kugwira haca haduka iki? Intambara. Nzovu ati none aho wumva aba yahukanye gute? Yes, aba yahukanye gute nyene? Yahukaniye mu nzu, bibaho. Kandi aha ndi kubivuga ndi live, hari n'abari ngaha bariko barankurikirana usanga ariko bimeze. Iyi ni imibereho y'ingo z'ubu 2023. Barahukana bakahukanira mu nzu, ugasanga amaze amezi 2, 3, harara ukwiwe umugabo ukwiwe umugore ukwiwe. Umunsi bonyene batujije bakumva ko ibintu bikwiye kuja ku rutonde nyene bakabishira ku rutonde. Oya, urugo ntirushobora kumera nk'uguwundi. Ange, kirazira ko urugo rumera nk'uguwundi. Ugwiwawe n'ugwiwawe, ugw'abandi n'ugw'abandi. Uko ugwiwawe urutwara n'ubwo gw'abandi uko barutwara ntabwo vyoba co kimwe. Okay. Nta muhinga mu rugo. Nibyo, nta muhinga mu rugo. Nibyo turiko turavuga hano. Nta muhinga w'urugo abaho, ntawubaho kabisa. Ariko kugira ngo mubane mwihanganiranire, habamwo rya jambo ryo kuvuga kwihangana. Kuko hatabaye ijambo ryo kwihangana, no kugarura ibintu hafi nabyo nyine birafasha. Kuko rumaze kuba ari rwa rugo usanga mumara ukwezi, amezi 2 mutavugana mu rugo, amezi 3, umwaka, igice c'umwaka, urumva muba mugeze kure, muzokwisanga ibintu byarayangaye. Urugo rwiza ni rwa rundi rwigarura bien avant, hakiri kare. Wanka kugarura impeni ikiri hafi, yamara kurenga imirambi ukabira nkayo. Iyo no mugani w'ikirundi. Urugo rwiza ni rwa rundi rugarurira ibintu hafi.
hakaba uwuhebera uwundi. Nta muhinga w'urugo hari ange, ariko haba uwuhebera uwundi. Hatabaye uwuhebera uwundi kica kiba ikibazo. Hategerezwa kubaho itandukanwa nyene, bitegerezwa kubaho vya bindi vyo gutandukanira mu nzu bibaho, niko bimeze. Niko biri. Hama nivyo nariko ndababarira. Gutandukanira mu nzu ni ikintu kigoye cyane. Ku bantu bamaze kubikora barashobora kunyumva. Gutandukanira mu nzu ni ikintu gitera intuntu. Gutandukanira mu nzu ni ikintu kibuzanya amahoro. Uri kubona umugenzi asohoka akagenda, nawe usohoka ukagenda, mwabiranye mukundanye, mwaragize za mariage, hanyuma hakageraho umwe yifuka ishuka y'uwundi akifuka ishuka yiwe. Iyo urugo rumaze kumera gutyo, iyo mutamenye ingene mu rukontorora mwenyene babiri, urugo rusambuka ku bwanyu abantu babiri. Iyo murutwaye nabi rurasambuka. Ariko iyo mugerageje, kuko nta zamazera, nabo mubona bakura babana bakagera mu zabukuru, baciye mu migere myinshi, baciye mu mahwa menshi, si ukuvuga ngo byarizanye, nuko habaye kwa kwihanganiranirana, habaye kugarurira ibintu hafi, byashoboye gutuma bagera muri urwo rwego, byashoboye gutuma basazana. Biraryoshe kubona umugore n'umugabo babana bagasazana, ni ikintu kiryoshe cyane. N'abana babo baba bafise umuryango, abana bakura neza, nta stress z'abavyeyi, ntaki. Ariko iyo abavyeyi batandukanye, abana bakurana ama stress. Abana barabapanike mu mitwe, kuko deja hamaze kuba itandukaniro hamaze kubaho itandukanwa ry'abavyeyi. Hamaze kubaho itandukanwa ry'abavyeyi, iryo ryonyene riratuma rirakoroga cyane abana mu mitwe. Ni ibintu bishika gusa, mugabo ntabwo ari ibintu umuntu yokwishimira. Si ibintu umuntu yokwishimira habe namba na gatoya. Murakoze cyane. Murakoze cyane abantu twari kumwe ngaha kuri live twishura kino kibazo c'ingaruka mbi zikunze kwibonekeza mu gihe umugore yahukaniye mu nzu. N'abagiye batanga ibyumviro byabo turabashimiye cyane. Ego Imana ibahezagira aho muherereye hose. Hama tuzosubira ikindi gihe Imana ibishatse. Bye.